Isamirize Black FM na kiganiro ni Good Morning jumva ni rya Biggie ariko nyene ntahe cyane n'ingishinga ntahe yitwa Diane Yibizi. Ngiye kwashikiriza nitwa Biggie abona yuko nabwiye ko ikiganiro Good Morning. Amazina yanje nitwa Diane Yibizi nkavuka mu muryango w'abana 8 nkasanzwe ndi umuherezi w'abana 8. Muko abandi bose byabikunda naragize kuja kwiga mu mahanga abone ko yagiye kwiga mu gihugu ca Sweden ndashikayo ndiko n'umuryango wanje ariko si bose nako nabo tuvukana bashika batatu umuhungu ucakiwe n'umukobwa twari tubana mu ico gihugu ca Sweden. Uyo mukobwa rero twari tubana yari mukuru wanje je ko nabwina muhererezi ibintu vyambayeho gushika ino saha n'ubusi ndabitahura ngo vyemeze gute. Ati rero ati vyameze gute abone yuko nkishika mu gihugu ca Sweden twara abagenzi nawe nkuko bimeze nk'abavukanye bazavuka twatuba abagenzi kenshi ariko ingwani nagiye gura nayo vyatanguye neza na neza nk'abantu bavuka dupfutura dusanzwe utuntu nyene nkuko abandi basanzwe bafutuntu utunaturiye anye kuko azi ko atazaza kumana amahembe ariko rero vyagiye kuba nabi biza kurangira dupfuye bikomeye cyane gushika no saha abana yuko byabaye nabi cyane vyagenze gute. Jewe naragize bakwe gihuga mu gihugu cy'u Burundi abona yuko ngarutse mu gihugu cy'u Burundi hari umwe mu waririmbyi yitwa Arnovich yabonye impano yanje mfise arambwira ati mwana wa mama washaka kuririmba ivyo mbona byo reka ndagufashe usora ino ndirimbo nta kibazo. Iyo ndirimbo amaze kwimbarira numva umengo sindita kuja mu muziki yaho ndandabiheba ndavuga ati reka nzobanda vyumvira ariko mu nyuma subira inyuma rero kuri mayaje mukuru wanje naho niho naca mvuga nti bimwe mwambwe ko fisi mano kuririmba reka ngegeze mukurira kantu ko kumuririmbira ndabe ko bitogenda neza hanyuma ndamushimishe. Narabikoze ndamwandika indirimbo nijana yanditse maze gweza kuyandika ndayifata ku mutwe hanyuma ndaje imbere y'abantu ya ndirimbo ndayiririmba bigenda neza cyane abantu barankomera amashi kuva kuri papa mama umuryango wanje wose urambwira ati mwana turagushigikiye turi nyuma yawe mbona ufise mano kuririmba ahubwo uzogere muri studio kuririmba. Ncafatanya na bimwe bansigurira bambwira yuko mfise mano kuririmba mu nyuma ndarondera studio ndaronda na muri Rinjanovich ndagenda ndakora indirimbo iyo ndirimbo irakundwa iraje mu mitima y'abantu gushika saka indirimbo novuga ko ngendera ko indirimbo imeze neza cyane. Ariko ijagiye kuntangaza nuko umuryango wanje amaze kuja mu muziki waciye untererano twanteranye gute babonye ntango gutera imbere ntago kumenyekana ntangura kugira ama media tour ntanga kugira ahana hari anye batakumbwira ngo ndabivemwo nanje namaze kubikunda namaze kubikora nk'abagenzi batavye noheba batakumbwira ngo nguzoba ikirara ngo nubundi ngo twari twanaguhevye n'uburyo twabikubwiye kugira ngo tugutera intege ubundi bwo ntivyari vyiwawe bivemwo. Tagushwa n'umuryango wanje turashwana gushika yaho gushika ino saha nubo abitameze neza abona yuko hageze n'igihe ndavuga nti jako mewe umuziki ndemera neme ndabahebe. Niko kusubira mu gihugu ca Sweden uwo twabana umukuru wanje nawe turavuga tutika tuvane nje kwimeno yimenye kubera ko twatagufi ivyo vy'umuziki ambwira ati je utabiba ubandanyije tuzoyipfa kabisa je ntunzumbaza ikiyo na kimwe. Ariko swima gatoyi kandi mukuru wanje asanzwe nawe nyine abikunda burya nubwo yabimbuza atabwo gico nabonye yaramajaruzi bavuga ati mute wacu muherezi wacu ari wagiye kumenyekana Burundi bwose natwe taramenyeka ateka tumubuze abire kubikora kwa yuko twebwe tuzatumaraamaye kwa mute wacu ateye imbere kuturusha ati ivyo nagiye gutahura kwa yuko mukuru wanje nawe nyine abikunda kandi mukuru wanje akira ama filme akogana zandika ati rero nta kuntu yari kubimbuza ariko wewe abona yuko no biheba. Ariko ubwo twashwanye tukangana mukuru waje cyane mutuvuka n'umuryango wanje jewe sinigeze ndakuvuga turavuganye tuyaga ariko ikintu cagiro kumbabaza gose gusumba ikindi sikindi nuko mukuru wanje yarasavye kuno kina filme y'ubuzima bwiwe ndamubwira ati je nta kibazo nzoye gukinira yabisavye kuri koje nkunda koza mu bundi cyane ati wocu ukina kiza ci wanje ukine story yanje ati nta kibazo nzoye gukinira filme y'ubuzima bwawe.
iyo filime arayandika arayihereza umugabo wiwe amaze kuyijamwo nawe nyene tuca kuyikinamwo nawe nyene nta kibazo ndamwemerera mugaje ko agency histoire y'ubuzima bwa mukuru wanje ngiye kuraba script mukuru wanje yatanze sanga barayihinduye ndatefa mukuru wanje ndamubwirane mukuru wanje burya script barayitanze barayihinduye je nifuza ko bakujye nyende reality ko yari imeze kugira ngo basi inspire abantu bamenye wese mu gihugu cya Sweden bamenye buza ubayemo bamenye vyose umugabo wawe ya arahinduye script yose je yose mura kutwandanya tukina script yuko unye kandi nyine babwiye umugabo wa mukuru wanje acashavura tabwo ndamugaye ndamufashe nabi atefa mukuru wanje amubwira ati umukobwa wawe ntanderagira nta kiniki ati ibiki n'ibiki arambesha ibintu byinshi ntigeze mvuga ariko je ndavuga nti kabisa wapi shaka kubisabira kumaze kuba amajambo yavuzwe birangira mvuze ni ino filme ndayihevye aca ndondera uwakoze video mu director ndamuha amahera ndavuga ati mpiyo video ndayikenera cabimpa vyose atakacu bifuta acabikwa kunye twavuga yuko namuhaye amahera kugira ngo jewe sinje guseba bafuma bakora bishasha vyabo imaze kugenda uko mukuru wanje anyitwara muryango gushika yaho umuryango unyicarira uranca mu muryango cyo sa tuko turavugana jewe nta umuryango mu isanzwe mfise kubera kuri papa kubera kuri mama no ko tuvukana baranciye umuryango ngo niyo nonye projet ya mukuru wanje ariko kubw'Imana senga kubw'urukundo Imana inkunda gushikino saha kubw'abafana mfise b'umuziki baracankunda kandi n'ubu ndacakora ariko ico mvuga gushikino saha nuko ntatekani wahondi meriwe nabi cyane harigere mwe mpani yumvira ati kuko intumviye wajyango wanje kuko intumviye tuvukana bikanda bishika hose bigatuma shika tutumvira umuryango wanje kuko nyandikira ikete vyarashitse baranyitwara mu gipolisi abona yuko papa mama abo tuvukana n'umugabo mukuru wanje baherekanije bose mu gipolisi kunyitwarira basaba yuko no hanwa banyagize bidafashe ariko gushikino saha nababwiye ko ntamiriwe neza ati rero niyo mpamvu mvuga nti iyo menya kumviriza abo tuvukana ati mugako biri kose bizota bigenda neza muri kane kanya rero mba mu gihugu ca Sweden ariko ndakunda kuza mu gihugu cyo Burundi ico namenyesha coco nuko vuba cyane nzobabwira version finale yose ingene yagenze yari inkuru ya Diane Yibizi wayishikiza Ribigi Samizi Black FM.